kimwe mu bintu bitangaje cyane namwe magambo akomeye yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo ashishikarizaga abarundi gukunda igihugu cyabo. Ni amagambo yavuze ku munsi wo gukunda igihugu ndetse no kwibuka intwari z'igihugu cy'u Burundi. Yaragize ati inshingano za buri murundi wese ni ugukunda igihugu akagikundisha n'abandi akakivuga neza byaba mu mahanga ndetse n'igihe igihugu kiri mu kaga. Uyu mugabo bisa nk'igihugu cye gikunda kwatakwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bavuga neza ko igihugu cye gifite umwanda ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Perezida Neva yashishikarije abarundi n'abantu bose batandukanye ko bagomba kwiga gukunda igihugu kandi bakagikunda mu buryo bugaragarira buri umwe wese. Perezida Evariste Ndayishimiye yongeye kubwira abarundi ko no mu gihe igihugu kiri mu kaga gakomeye bagomba kwiga kugikunda kandi bakagikundisha n'abandi. Ni munyemerere kuri uyu munsi tugaruke kuri umwe magambo akomeye yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yibusaga abantu ko gukunda igihugu ari inshingano zabo. Akaba ari amwe mu magambo yagarutsweho n'abantu benshi batandukanye ubwo bagiraga bati Perezida Evariste Ndayishimiye birenze ko ari perezida w'igihugu ahubwo no umubyeyi w'igihugu. Ni umugabo ukunda kugaragara mu bitangazamakuru bitandukanye agaragara ko ari umugabo ushoboye byose kandi umugabo ukomeye cyane ku mugabane wa Afurika ndetse no hanze y'umugabane wa Afurika yose muri rusange. Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi ni mu perezida b'indashyikirwa ku mugabane wa Afurika. Usibye ko ari perezida ukunda gusenga ni na perezida ugaragara ko akunda igihugu cye. Ni na perezida kandi wagiye agaragara mu bikorwa bitandukanye harimo kurwana ndetse no guhindura amateka y'igihugu cy'u Burundi umunsi ku munsi w'ubwije no ko bukeye. Kuri uyu munsi tugiye kugaruka kuri amwe mu magambo akomeye cyane yavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye perezida w'igihugu cy'u Burundi. Tunumve byinshi mu byavuzwe na uyu munsi ubwo ashishikarizaga abarundi bose gukunda igihugu kugipfira mu gihe byabaye ngombwa no kwitwarika mu gihe igihugu kiri mu kaga cyangwa kiri mu kangaratete. Nemyemerere kuri umunsi tubane aho nko bisanzwe tukiri kuri Empire TV ofite kugaruka kuri amwe magambo avuzwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse tukaza no kwibanda kuri byinshi mu byavuzwe kuri uyu munsi. Perezida Evariste Ndayishimiye n'umudamu we bafatwa nk'abantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi bagafatwa kandi nk'inkingi ya mwamba muri iki gihugu. Bafatwa nk'abantu bazakora ibishoboka byose kugira ngo ikinyejana turimo kigende neza. Aba kandi bakanafatwa nk'abantu bakunda igihugu. Igihugu cy'u Burundi ntikibita perezida cyangwa madamu perezida, kibita umubyeyi. Reka ko umunsi kumva byinshi byavuzwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri uyu munsi w'amateka. Ubwo bavuga neza ko igihugu cy'u Burundi ari kimwe mu bihugu by'ibihangange bikomeye ku mugabane wa Afurika. Ntibatinya kuvuga ko kino gihugu ari kimwe mu bihugu bizahagika ibindi byose muri Afurika yose muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye yivugiye we ubwe ku giti cye ko yiteguye guhangana n'abavuga neza ko igihugu cy'u Burundi gikenye ku mugaragaro kandi akazabikora yivuye inyuma. Ikirezo rya munani ruheshi uko mwaka utashe abarundi turahimbaza umunsi wahariwe gukunda igihugu hamwe no kwibuka imboneza kizigenza mu gukunda no gukundisha igihugu umuhisi nyaricubahiro Petero Nkurunziza twavuze tutanka. Gukunda igihugu ni ingendo itegereza kuranga umurundi wese ahari hose akakivuga neza mu bihe bigoye n'ivyoroshe na cyane cyane akagikorera neza kandi akanakigwanira bibaye ngombwa no kucigura akacigura. No munsi dukoranye tubona neza ko naho atavyama vyerade no munsi twashobora kuvuga yuko imizirikanye y'abarundi benshi kandi yahindutse twihweje ingene hahindutse bitari bike mu ngendo yacu. Turavye ingene twiyumvira, ingene twavuga, ingene twakora mu minsi yahera biraboneka yuko hari ikiriko kirahinduka. Nico gituma mbere ubu turi mu gihe tubaza tuti hari habuze iki, kugira ngo iyo tumaze kubona icari kibuze tuca tumenya icyo twitwararika. Hari habuze iki? Turavye umuntu akunda igihugu ibimuranga. Umuntu akunda igihugu aranga ubwa mbere no kwashira imbere inyungu n'ineza ya bose kurusha inyungu ziwe. Ukunda igihugu aracihebera akabona ko arico kiri imbere inyungu ziwe. Ukunda igihugu kandi bibonekera ku kuntu yubaha inzego z'igihugu n'amategeko, kuko inzego z'igihugu zigoyagoya
n'igihugu kuko kirabirwa kongera inzego zikora n'igihugu bica bigenda nabi abantu batemera inzego nabi nyuma icyo gihugu bakibona yuko ataco kimaze aho twabirabira no miryango yacu gukunda igihugu ibikuranga biraboneka ko aho uri hose ugira akaranga ko kwerekana ko uri muri ico gihugu rero uno munsi turiko turaraba ego nivyo hariho abimizirikanye itarikangura mugabo beshi yarikanguye aha amwebwe muri ndongozi z'igihugu aha muvuye ngaha muvuga muti ubu umuzirikanyi wacu wakanuye burya umwe ruvi bukuru ugakwira igihugu cyose byoca bigenda neza umuntu rero ubu dusigaye twibaza byavuye kuki kugira ngo ico byavuye ko ntigize gisubire kuba uravye abakera barakunda Burundi cyane barabukunda n'ikimenyamenya umuntu abuvogere yavuye inyuma bose baja ku rugamba mwana ndavyiyumvira abasoda n'abapolisi ngira ngo nibo boshobora kuvyiyumvira uno munsi mwiyumviriye ingene komandema y'urugamba yagenda kiriya gihe nta mabarabara yari abantu babaho basanzaye jema niyumvira nk'ingene nkarumariza yaciye hari yepfo inyanzarake hanyuma abarundi bagahamagarana bati tumugwanye ukiyumvira abadagi ingene baje burya abadagi bagiye kwinjirira abamisiyoneri bagiye kwinjirira umuyago bwa mbere babanje kwinjirira hariya nyene inyanzarake Rumonge barabagwanya gushika basubira inyuma baza kora ingene binjirira hari imisugi urabona baje naho bagashika Ibujumba bakavuga batagira bashikira umwami abarundi bose baragwanya je muranja niyumvira ubwo iyo komande mari hari kera uno munsi byokunda kandi no munsi hari ibintu byinshi bituma twokwegerana kera bumva umwe wese individuellement yari ingabo y'igihugu turavye nka Bihome nta muntu agiye kumwigisha ati erega umwami agira apfe tujya dutoremwe umwe mwigura wenyene en personne yarabonye yuko kubura umwami mu gihugu ubujakaye ubupfuye igihugu kitagira ubutegetsi kiba kigiye aravuga ati jewe ndemeye abari jemfa mu kibanza c'umwami nta nama bagiye barinze kuja byerekana ko umurundi wese ugiti ciwe yarakunda igihugu agakunda inzego nta numwe atakunda igihugu ngo akunda inzego uno munsi rero ukimvira uti none turitse kwiga gukunda igihugu kwigisha umuntu ukunda igihugu ciwe niho ko wokwigisha umwana ukamwigisha gukunda ibere rya nyina kera muribuka kugira ngo dusonere n'ibintu bidukikije bakubwiye bati umuserebanyi uwishe ngo nyoka acika amabere wacu uwutinya kuko urumva ko umutima usanzwe ukunda umuvyeyi ugakunda umuryango igihugu rero kugikunda nta muntu numwe yarakwiye kuvyiga gukunda igihugu mu bisanzwe uvuka ugikunda mwarabonye mu makritere bavuze ngo icambere ko twashyizeho plan strategique iyo kugira ngo cadre macroéconomique imere neza icya kabiri bavuze bati politique ya discipline budgétaire none discipline budgétaire ni bande simwebwe nyene amahera nasohoka agiye gukora ikintu ugifotore na appareil photo uti eheje amahera yasohotse ngiki nico nakoze muze murabe yuko ku rwasasa economique bunyene mutaza muyibona iri kuraduga kubera iki bande mwebwe mugabo no munsi ntavyo mari muzi ko ari mwebwe mutuma PIB iduga umenga mwebwe mwarabanyabiro uno munsi rero vous incitez le peuple à travailler mwebwe murabakomanda umwe wese avuye hasi ibintu bigende neza dukosome make ibi by'abadepasse
tubavuga tuti amadepase tuyagabanye ahubwo tuzana ibintu birwiza umwimbo muzoca musanga ibintu byamaze gutera imbere. Inama si programme, inama ijya si programme ni ikivuye mu nama. Ni ukuvuga inama uyikora ushaka gukora ikintu, icyo dukeneye ni kiriya. Si uvuga ngo nagize amanama menshi nzabona ngo inama izi zizoba zakozwe ngo seminaire se kwa seminaire ikorwa kugira ngo muje gukora kijya, atari ikorwa kugira ngo mwige strategy yo gukora kijya nicyo dukeneye ngo wagize amanama. Ivyo no muri programme ntunabishiramo. Ikindi twomenya nuko umushahara duhembwa ari pour faire quelque chose. Nuva tuyavuga robije uvuze uti dushaka development agricole, abakora muri iyo secteur agricole bose bahembwa. Ije yose ni bije ya development agricole. Warahembwa utakoze ntuwa wakoze. Le patriotisme c'est ça. Mwebwe muri mboneza aho mwicaye hose ni mu mboneza. Tugarukana yo esprit yo kwiyumvirira igihugu. Nimusubire kwiyumvirira mwebwe, mwiyumvirira igihugu gusa. Uyumvira ibintu bishobora gushika mu myaka 10 iza. Nk'ubu wewe muri biro yawe muri kiya gisata urongoye wiyumvira ico gisata mu myaka 10 iza ingere kizoba cyahinduye Burundi. Uguma wiyumvira kantu ko ingaruka yako scenario kandi n'abana banyu mukabigisha kuva bakiri batowe. Iyo de concentration n'umugambi uzotuma Burundi butera imbere kuko muzosanga intara zose ziriko ziduga integralement. Hanyuma icyo nabahanura mwemere tuje gukorera hariya ruguru. Hariho ibintu bimwe abantu bafata minenegwe mugabo bifise ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi. Mugoye murezona rero, mugoye murezona erega muje murabwira n'abandi ivyo mwiyumviye. Ikirero cyo kwigana tukivemo aho twapfiriye mwahumvise naho twapfiriye. Umwe wese agende kwiga ingena ava muri rujya ruhombo atakibakoze, twese twiyarumonize dukuremo ijya esheke duce tuduga. Birashoboka amwokora imyaka 5 gusa mwashaka kuza mubona ya esheke yose twayikuyeyo umwe wese arabayeho.